bubahwa bakenguza amateka batumire bahire. Nivyo ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi irategekanya ukwezi kw'akaruhuko ku bakenguza amateka, ariko nikabara kanya ko kuja kuryama, ahubwo duhindura ibikorwa, mbere kakatubera akaryo ko kwegera abenegihugu batwizeye ngo tubaserukire. Mboneyeho no gukeza abubahwa bakenguza amateka bagenzanje ingene mwitanze muri kuno kwezi kw'akaruhuko mu gusanga abenegihugu ku kivi no kubaganiriza mu ntumbero yo kumenya iryo bagona. Mu nkundire rero tubacire ku mayange bimwe mu byaranze kano karuhuko turangije. Muri kano karuhuko abagize ibiro by'inama nkenguzamateka n'abakenguzamateka twaragendeye abenegihugu badutoye bo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu ntara twatowemwo twarakurikiranye kugene amategeko twemeje ariko arakurikizwa, twongera turumviriza imyitwarariko y'abenegihugu, tutibagiye no gutorera umuti hamwe ingorane ziba hanze mu buzima bwabo bwa misi yose. Kabaye kandi n'akaryo ko guhimiriza abadutoye ngo bakomeze amahoro n'umutekano, twongera tuhamagarira kwitabira ibikorwa byo kwiteza imbere, tutibagiye kubahimiriza kurondoka ku rugero. Imbere yo gutangura kano karuhuko, abagize ibiro by'inama nkenguzamateka twarihaye ihangiro ryo kugendera intara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi mu ntumbero yo kuyaga n'abagize inama z'amakomine ku bibazo biba hanze mu gikorwa cyabo cyo guserukira abenegihugu, hamwe no kubahimiriza gusoma no gukurikiza amategeko agenga amakomine. Icibonekeje nuko abajenama b'amakomine yose bafise ibibazo bitandukanye, ariko hari ibibazo bimwe bimwe bagiye barahurirako, aho twovuga ibijanye n'amafaranga makeyi yo kwiyunguruza ahabwa abajenama iyo bagiye mu isasa ry'inama ya komine, ukumenya itegeko rigenga amakomine, hamwe n'ibijyanye n'integuro nshasha yo gutegura imigambi hisunzwe uburyo buhari, ico twise budget programme. Tumaze kubona ko ivyo bibazo bihanze cyane abajenama b'amakomine, twaciye twihutira kubimenyesha umushikiranganje w'intwaro yo hagati, umutekano n'iterambere rusangi, mbere akaba yaratwijeje ko agiye kubitorera umuti mu gutegura inyigisho kuri iyo ndinganizo nshasha yo gutegura imigambi hisunzwe uburyo buba buhari, budget programme, hamwe no kuraba ingene agashurukabute k'abajenama ko kongerezwa hisunzwe uburyo amakomine afise. Twamusabye kandi yuko abahanuzi ba buramatari bajejwe amategeko botunganya inyigisho ku bajenama b'amakomine zijanye n'itegeko rigenga amakomine. Si ibyo gusa, muri izo ntara twarifatikanije n'abenegihugu mu bikorwa by'iterambere rusangi, ndetse rimwe na rimwe twaba twitwaje n'ibikoresho byo kubasahiriza mu migambi baba bariko bararangura. Ico gihe twarongeye turatekerera impanuro abenegihugu b'izo ntara mu bijanye no kubungabunga amahoro n'umutekano, kwitaho indero y'ugwaruka, gukorana umwete n'ubwira ngo bagwanye ubukene, kuvyara ku rugero, kugarukira imico yamye iranga abasokuru, kudasesagura umwimbu, gukingira ibidukikije, gukorera amashirahamwe, gusaba ingurane mu banki y'abakenyezi hamwe n'iy'ugwaruka kugira ngo barangure imigambi n'ibindi vyotuma babaho neza. Mudukundire kandi tubamenyeshe ko mu karuhuko twahoramwo abakenguza amateka bitavye ibiro bitandukanye
byabahuza n'izindi nzego z'igihugu n'abenegihugu. Kw'igenekezo rya mbere ntwarante z'uyu mwaka baritavye igisabisho rusangi cyateguwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Ico gisabisho kikaba cari citabwe n'indongozi zitandukanye, congera giterwa iteka na nyir'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi. Kw'igenekerezo rya munani ntwarante naho inama nkenguzamateka yaritavye ibirori vy'umunsi mukuru wahariwe abakenyezi kw'isi wabereye ku mugwa mukuru wa komine Buganda mu ntara c'Ibitoki. Muri uko kwezi nyene kwahariwe abakenyezi, abakenguzamateka b'abakenyezi baratanze imfashanyo ku bafungwa b'abakenyezi bo mw'ibohero rikuru rya Mpimba mu ntumbero yo kubaremesha. Kw'igenekezo rya 28 ntwarante 2023 inama nkenguzamateka iserukiwe na nyakubahwa icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka hamwe n'abakuru b'imigwi y'amaho baritavye ibirori vy'ugururwa icese y'isasa y'inama nshingamateka y'akarere ka Afrika y'ubuseruko EALA vyabereye mu gisagara ca Bujumbura. Abakurambere bacu barayamaze bati agafuni kabagara mu bumwe na karenge. Mu bijanye n'imigenderanire n'izindi nama nkenguzamateka na nshingamateka, umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi yaragendeye igihugu ca Misiri aho yagiraniye ibiganiro n'indongozi z'ico gihugu na cane cane umukuru w'inama nkenguzamateka hamwe n'abashikiranganji babiri ubujejwe ubudandaji n'amahinguriro hamwe n'uburimyi. Ubwo rugendo rwabaye ingirakamaro kuko twarashitse gutera igikumu ku masezerano yo gufashanya hagati y'inama nkenguzamateka y'u Burundi n'ico gihugu. Mbere tukaba twavuyeyo tugabanye imashini nyabwonko 30 mu ntumbero yo gutsimbataza ayo masezerano. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe yaritavye ibikorwa vy'inama igira 62 vy'ishirahamwe ry'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu vya Afrika, Caraïbe na Pacifique. Ibikorwa by'iyo nama bikaba vyabereye i Buruseli mu gihugu c'Ububirigi. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe nyene yaraserukiye inama nkenguzamateka mu nama mpuzamakungu yabereye i Libreville mu gihugu ca Gabon, aho yitavye ibikorwa by'inama igira gatatu y'abashingamateka n'abakenguzamateka ku bijanye no gukingira ibinyabuzima byo mu bibira vya Afrika yo hagati no kurwanya inzara. Abakenguzamateka ku ruhande rwabo baritavye ibikorwa by'inama mpuzamakungu, aho twovuga umugwi w'abakenguzamateka bitavye ibikorwa by'inama yabereye i Midland mu gihugu ca Afrika y'Epfo ku bijanye n'inama z'imigwi y'amaho y'inama nshingamateka y'ibihugu vya Afrika. Uwundi mugwi waritavye ibikorwa by'inama igira 13 y'inama nshingamateka na nkenguzamateka z'ibihugu bihurikiye mwishira hamwe mpuzamakungu ry'ibiyaga binini vyabereye i Juba mu gihugu ca Sudani y'Epfo. Mu ntumbero yo gukaririza ubwenge abakozi bo mu nama nkenguzamateka, ubwo rwego rufashijwe n'ikigo ENA rwaratunganije inyigisho z'imisi 5 zabaye kuva ku igenekezo ya 13 gushika ya 17 ntwarante i Bujumbura muri ico kigo nyene ku bijanye n'intwaro, guteza imbere igihugu, gutunganya politiki y'abenegihugu n'uburusho hamwe n'ubudahangarwa ku bakenguzamateka. Tukaba twizeye ko izo nyigisho zigiye guhindura ibitari bike mu bijanye n'imikorero y'abakozi bo mu nama nkenguzamateka. Mu ntumbero kandi yo gukaririza ubwenge abakozi n'abari mu migwi y'amaho ijejwe ubutunzi mu nama nshingamateka na nkenguzamateka, inama nkenguzamateka ishigikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu UNICEF yaratunganije inyigisho ku bijanye no gutegura imigambi hisunzwe uburyo buhari budget programme no kuraba ko iyo migambi iriko iratorera umuti ibibazo vy'ugwaruka. Izo nyigisho zikaba zabereye mu ntara ya Ngozi kuva ku igenekerezo rya 28 gushika 31 ntwarante uyu mwaka. Ubahwa bakenguzamateka batumire bahiye. Turavuye mu karuhuko turagarutse muri risasa rya Ndamukiza. Imbere yacu hari ibikorwa bitandukanye tubwirizwa kurangura
nk'abatowe n'abenegihugu. Ari naco gituma tubahamagariye mwese kuzanana ingufu nshasha zo gukora kugira ngo dukutse ikivi twahawe n'abenegihugu. Mudukundire tubamenyeshe ko muri risasa ryandamukiza inama nkenguzamateka izokwihweza integuro z'amabwirizwa 12 yarungikiwe na leta ya Repubulika y'u Burundi hamwe n'izindi zari zihasanzwe. Izo nteguro z'amabwirizwa zarungitswe na leta zikaba ari izi zikurikira. Iya mbere, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi ry'iduzwa ry'imitahe y'Ibanki Mpuzamakungu mu ntumbero yo gusanura ibyasambutse n'iterambere hamwe n'ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amafaranga. Kabiri, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta y'u Burundi na leta ya Israel. Gatatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye ingene hashingwa n'ingene harugwa amafaranga yinjiye n'akoreshejwe mu mwaka wa 2021 ushira 2022. Gatatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye gukurwa ko amaviza ku bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro n'ivy'akazi n'ibidasanzwe hagati ya leta y'u Burundi n'ingoma ya Maroc yashizweho umukono iraba wa 19 gitugutu 2022. Gatanu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi y'amasezerano yo gufashanya ashinga umugwi uhurikiyemwo impande zombi hagati ya leta y'u Burundi n'ingoma ya Maroc yashizweho umukono kwa 19 gitugutu 2022. Gatandatu, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi y'ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano y'ubumwe bwa Afrika yerekeye gutumatumanako yashizweko umukono kuwa ndwi Kigarama mwaka 1999 ikapu mu gihugu ca Afrika y'Epfo nk'uko yasubiwemwo kuwa 10 mukaka 2014 iharare. Indwi, integuro y'amasezerano yo gufashanya hagati ya leta ya Tunisia na leta y'u Burundi mu gisata c'iterambere ry'ubuhinga n'icamahinguriro yashizweko umukono Ijeba muri Munyonyo 2022. Umunani, integuro y'ibwirizwa risubiramwo igitabo c'amategeko agenga ubutare mu Burundi. Icenda, integuro y'ibwirizwa ryerekeye igitabo c'amategeko agenga guhanahana amakuru mu buhinga ngurukana bumenyi n'amaposita. 10, integuro y'ibwirizwa risubiramwo amategeko agenga umwuga w'abashikirizamanza. 11, integuro y'ibwirizwa rihindura ibwirizwa inimero 1/8 yo kuwa 20 Rusama 2021 ryahindura ibwirizwa inimero 1/17 yo kuwa 2025 Nyakanga 2007 riringaniza uburyo bwo gutororokanya ibiharuro bifatirwa ko mu gihugu. 12, integuro y'ibwirizwa ryerekeye iyemezwa na leta y'u Burundi ry'amasezerano hagati ya leta iharanira demokrasi y'abenegihugu baraho na leta y'u Burundi kubijanye no kudasaba amaviza ku bafise ibitabo by'inzira by'icubahiro n'ivy'akazi. Twagira rero duhamagarire abarongozi b'imigwi y'amaho ngo baje ku kivi mu kwiga neza ayo mabwirizwa no gutanga raporo ku gihe kugira ngo abenegihugu tubatorere amategeko twize neza kandi abateza imbere. Bubaho abakenguzamateka batumire bahire nk'uko ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ribivuga. Muri risasa ryandamukiza inama nkenguzamateka izokwemeza integuro y'ibwirizwa ryerekeye amafaranga leta izokwinjiza nayo izokoresha mu mwaka wa 2023 ushira 2024 tudasize rero inyuma nayo yandi twamaze kudondagura. Tuzobandanya turangura n'iyindi mirimo duhamagariwe hisunzwe ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi kandi tuzogendera bene igihugu badutoye mu ntumbero yo kugenzura ishigwa mu ngiro y'amabwirizwa dutora. Tuzokongera kandi twumvirize imyitwarariko y'abene gihugu tutibagiye kubahimiriza kumbatira amahoro n'umutekano hamwe no kubandanya barumbira ibikorwa byo kwiteza imbere. Mu kurangiza twashaka kongera kwibutsa abakenguzamateka ko twebwe twatowe duhamagariwe kwama hafi y'abene gihugu
na cyane cyane mu kwitaba ibikorwa by'iterambere rusangi byama byatunganijwe mu ntara n'amakomine twatowemwo. Nituze tugume gusa ku mugwa mukuru wa politiki aho turangurira imirimo, ahubwo twongere dutere intege abadutoye mu kwishikira mu mitumba yo hagati mu gihugu. Twibukanye ko dufitiye ideni bajya bene igihugu badutumye kubaserukira. Nitutabikora neza tuzoba tubahemukiye, mbere duhemukiye Uburundi. Muze rero umwe wese muco ajejwe dushire inguvu hamwe mu gushigikira leta nkozi, leta mvyeyi ihagarariwe na nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, kugira ngo abene gihugu batwizigiye bagire ubuzima bwiza. Turi kumwe twese birashoboka. Mudukundire kandi tubibutse ko abatowe dufise uruhara rudasanzwe mu gutsimbataza imico y'ikirundi. Na kare ufise se ntayobegwa umugani wa sekuru. Twame tuzirikana ko igihugu kirangwa n'imico n'imigenzo myiza, kandi iyo imico itakaye n'igihugu kiba kiriko kirayongobera. Tube urumuri mu gutsimbataza imico myiza yamye iranga Uburundi, nayo ahandi hoho tumenye ko abana bacu bazotubaza icyo twabamariye. Tukaba turangije twongera tubashimira mwene mwitavye ibirori vy'uno munsi. Ni no kuri aya majambo dutangaje kese iyugururwa ry'ibikorwa by'isasa risanzwe ryandamukiza 2023. Murakoze, Imana ibahezagire.